Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yesu Kristo ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi kw'izaburi y'107 guhera ku karongo ka 31 kugeza ku karongo ka 43. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ugushimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe. Nibashimagize umukama kubw'ubuntu bwiwe no kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Nibamuhaye mw'ishengero ry'abantu, bamuhayagize mw'ikoraniro ry'abakurambere. Yarahinduye inzuzi zicika ubugaragwa, amasoko y'amazi acika intara yagadutse. Isi yama ibyamwa, yayihinduye isi y'icunyunyu kubera ikibi c'abayibako. Yarahinduye ubugaragwa bucika ibitanga by'amazi. Isi yumye nayo ihinduka amasoko y'amazi. Yahagerereye abashonje, nabo biyubakira igisagara c'ukubamwo. Barabibye imirima, batera imizabibu, irama ivyamwa, haba umwimbu mwinshi. Yarabahezagiye baragwira cane, n'ibitungwa byabo ntiyareka ngo bigabanuke. Ariko baragabanutse basubira hasi kubera agacinyizo, inabi n'umubabaro. Yarasutse umugayo ku batware, abayerereza mu gahinga katagira inzira. Yarakuye umukene mu marushwa, arondora imiryango nka kurya kubusho. Abantu b'intungane bariboneye, baranezerwa. Umunyakabi wese ntiyaba agikurako umunwa. Ninde ari umunyabwitonzi? Niyitwararike ibyo bintu. Abantu bategere ubuntu bw'umukama. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, izaburi y'107, ndibaza iyi ni audio igira gatatu kuri iyi zaburi. Twari twahagarariye ku karongo ka 33, ubwo tugiye guhera kuri 31. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ugushimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe. Gushimagiza umukama, umuntu ashimagiza umukama iyo yihweje ubuntu bw'umukama. Kandi Imana yamifise ubuntu n'ubutungane, kuko wavutse wese Imana imurema imukunda kugira ayibere umwana mwiza. Ariko ndamaze kubona ko ngaha mw'iyi si hariho n'abantu bahari atari abana baremwe n'Imana, ari ibindi bintu by'ibiremantanyo, atari abantu baremwe n'Imana. Rero aha niho dukwiye kwitonda, kuko tuzobona abantu menga n'abantu bavuye ku Mana, atari bo, abona bari ibibumbano bya Satani. Gutyo umuntu yari mwiza w'Imana akisanga akurikiye babandi batabumbwe n'Imana. Imana iduhe kubitahura cane. 3 rero haravuga ngo nibashimagize umukama kubw'ubuntu bwiwe no kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Ngo nidushimagize umukama kubera urukundo rw'Imana, ngo no kubera ubuntu yagiriye bene Adamu. Bene Adamu n'umuntu wese yaremwe n'Imana.
abo si babandi bavukira mu mamashini, abo si babandi abandi batwaririnda oya. N'umuntu avuka yasamwe mu nda kwa nyina, yaba yarafashwe ku nguvu, yaba yagiye mu busambanyi, yaba ariko akaba yasamwe mu nda ya nyina, kuko uwo ari we wese aba yasamwe mu nda kwa nyina akabyagwa, bamubaga batamubaga, uwo wese ntabwo aba aje ari gihamana, abaje ari uko Imana imuzi. Ab'Imana itamenya mugabo nabo nirabazi mugabo gusa nta mugabane bazoronka mu ijuru, nibajya abana bavukira muri Egitolife canke se bajya bibiremantanya bya Satani, kuko abana b'Imana muzaze murabyitondera, mubimenye neza ko mu isi hariho abamama basigaye babyara bakavuga bakarahira bakarengwa ko batazi ingene basamye inda. None wocumbwira ko abo bantu nabo bavutse mu buryo bumeze gute? Oya, usibye Yezu wenyene yavutse kubwa mutima mweranda cyane kuko yari Imana, nta wundi muntu wo bishikira, ahubwo abo nabana b'impwemu mbi z'abadayimoni nababa bavuye ku badayimoni. Ubwo rero umuvyeyi bizoshikira canke abo byashikiye ni gusenga kugira Imana bakure mu izo ngorane zabinjiyemo, kuko uwo ntaba ari umwana yavuye ku Mana. Nikindi hariho babana bavuka abavyeyi bagiye mu bapfumu. Ni mubizi bana b'Imana ko hariho abavyeyi bagenda ku bapfumu bakaza kuraguza kubera babuze urubyaro, bajya abana. Hariho n'abama bashinga intaye bisanga babyaye inzoka canke bakaza bumva abana babajya bakivuka, bajya n'abana b'abadayimoni, ntabwo ari abana baba bavuye ku Mana. N'abana mwumve rero ko mu isi hariho abantu bava kuri Satani n'abandi bava ku Mana, kandi nawe umubona nk'umuntu nk'abandi. Niyo mpamvu dukwiye kuza turitondera iki gihe ibintu biri kuba mu isi. Imana idutabare cyane. 3 nibamuhaye mu ishengero ry'abantu, bamuhayagize mu ikoraniro ry'abakurambere, ngo nibahaye Imana mu isengero ry'abantu mu bakurambere, abantu bidagadure banezerererwa Imana, baririmbira Imana. Igihe tugeze mu Mana yanje, iyo ndiko ndarabisi turimo, igihe tugezemo abantu barasubiye inyuma, ntibakija mu masengero ngo babyinire Imana canke bashimagize Imana canke basenge mu by'ukuri mukuri no mu mpwemu nkuko bikwiye. Abantu bigira ibyo bishakiye bakumvira Satani. Imana iduhe kubitahura cyane. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo bene Adamu nitunezerererwa Imana, nitwishimire umukama, nitunezerererwa umukama, kuko bana b'Imana njewe ndi mama w'abana. Abana hari ikintu cye nibuka kuri ku munsi mukuru w'abakenyezi, usanga abana banzaniye amashugwe, banzaniye utuntu. Wowe hari n'ibyo bankoreye ntahora mbona bankorera, ku buryo bambwira ati no kukoza nitwe tukoza. Imana idutabare cyane. Rero kubera barazi ko ndi mama wabo, barankunda. Umwana naho nyina yo bagwaye amavunja, naho yo bagwaye imibembe, umwana arakunda nyina. Kuki twebwe tudakunda papa yaturemye? Wewe ariwana tugaburira, ariwana garuka akaduha amafamiye, akaduha imiryango, akaduha natwe kuvyara. Kuvyara ni ikintu kidasanzwe. Mbyara umwana wa mbere namuvyaye ndi mu ngorane zidasanzwe ngowe pe, ariko naraba umwana nkimve yapfuye mu nda yanje koko. Rero bana b'Imana, nyimba tubaha abavyeyi batubyaye, tukabubahiriza, tukabagamburukira, kuki tutubaha Imana yaturemye ikadutereka ku isi? Reka tubandanye. 3 baravuga ngo yarahinduye inzuzi zicika ubugaragwa, amasoko y'amazi acika intara yagadutse. Ngo yarahinduye ahari inzuzi hacika ubugaragwa, amasoko y'inzuzi naho haruma. Bana b'Imana, ibyo nibitangaza bikomeye. Niyo dutekereje tukamenya ko Imana itara
ararema isi ngo yari impwemu nyene yibereye aho ari Imana yigenzura yo nyene ngo isi yose ari kidengere cy'amazi ariko mu Imana yavuga ati ibi nibibeho ibintu birakoreka ihabwa icyubahiro yarakoze no kundema izompe n'ijuru noneho yararinyemereye ndazi n'ijuru izorimba haleluya amen ishimire kubona ngaha mwisi utipfuza kuhava no mu bukuri ubabara canka agasurira ukumva utova ku isi ca wiyumvira mwijuru hoho tubikiwe ibinganiki harahiriwe abantu twama Imana yamihishurira ibyiza by'ijuru nukuri jewe niyumviriye ukuntu nagiye nerekwa mwijuru ukuntu hameze haleluya amen bana b'Imana tubikiwe byinshi kubazoshikayo tubikiwe byinshi ndakwipfuriza kuzobana na Yezu na jewe n'abandi barikorera mwijuru isi yama ibyamwa yayihinduye isi y'icunyunyu kubera ikibi c'abayibako ngo isi yama ibyamwa yamama ibitoke byiza ikamama watermelon imyungu imizabibu Imana irabihindura ihahindura ubugaragwa kubera ikibi cy'abayibako ubwo rero muzo kwitonde muri East ndahibagiye abakunda kuraba ku mubumbe w'isi hariho igihugu hariho umugabane babayeho utohatera urutore atacyatsi kihamera mugabo barabayeho bajya ibintu by'amafi n'ibindi byo kurya byabo nyene ubona nyene n'urubura nk'umunsi nca nibaza ati nk'igihe Imana yorekura bigashonga isi yose yocikira buriya rero Imana ni Imana nuko nibagiye icyo gihugu ariko ndazi benshi barabizi n'abandi baba barabyize ku mashuri rero abantu baho barabayeho nka uko rero ni kumuntu akwiye cyangwa ukiyumvira muri Sodoma na Gomora iyo uri kuraraba uko Sodoma na Gomora hameze uca wibaza ko Imana idafise ububasha bukomeye wumva nk'ubu Imana niyitwirekera Imana dutabare cyane tuze turayishima rero kugira dutegereze umunsi mwiza Yezu azodutwara mu ijuru bimeze neza tugenda gusayangana tunezerewe iravye umusayangano uri cyari genda umusayangano uri mwiyi si cyane cyane je sindabe ibintu byo mu bazungu yangiye mu Burundi canke ndiko kuri televiziyo ndaba mu Burundi muri Tanzania mu hirya no hino naraba abantu nyene baba basa neza bariko baraja mu masoko baja ku masengero abakobwa beza bisize bagize iki banezerewe na niyumvira igihe nabaye mu nkiri muri Afrika kuko bana b'Imana mu Burundi wambaye igitenge kiza cyangwa costume nziza barakubona umusore mwiza baramubona bakamenya ati mugabo iburaya wambara uko ushaka wambara ibimeze gute nta ukubona nibisanzwe washira ku bag imeze gute mu bazungu ibintu by'imyambaro nibisanzwe nta ukuraba gaho mu Burundi ufise imodoka bararabi irya modoka ni y'agaciro uko ujya yambaye ikirato kimeze uko iyo niyumviriye rero biriya camara canibaza ati none basha mwijuru kweri abazogerayo tuzoba tunyaye tuzoba duhiriwe tuzoba dukomeye haleluya amen Yesu azome kurigeramo yararinyemereye ahubwo nawe hari abantu bakekeranya abana b'Imana hari abantu bakekeranya bakumva batazi iyo bazoja kandi hari n'indirimbo natwe twama turirimba ngo ku munsi turirimba mu Giswahili ngo ntituzi ngo iyo tuzoja ariko bana b'Imana nabonye umupasteri ariko aravuga ijambo ry'Imana ariko arigisha aravuga ngo jewe ngo Yezu nakurikiye nkorera ngo ndazi neza ko ntegerezwa kuja mu ijuru ngo kubera iki ntori jamo
ngo umugabo ngo nkoreye imyaka ingahe ngo atakajagari ngo ntaboregwa ngo ntagwana ngo yonye imijuru kwe ngo no mwitwarira ngo no kumwitwarira. Hari ukuntu nyene yabivuze numva biranezereye ndavuga ati uyo kweri nanje ndamwemeye pe. Hari umuntu rero yigirira ikizera akamenya ati ko ntari umusambanyi, ko ntagwana, ko ntatukana, ko atakajagari ngira. Ugashobora kubona n'utundi tuntu wowe ukora tutanezera Imana mugabo ukiyumvira uti oya nawe aho Imana yumbabarira reka nkosore canke reka nsenge. Rero hari abantu bifitiye ikizere bazi neza ko bazoja mu ijuru, ariko nanje nzi ko ntazoja mu ijuru sinoba ndiko ndavuga n'iri jambo ry'Imana. Usibye ko hari ababivuga ko bazorijamwo bariko baravuga ijambo ry'Imana nk'uku kugira bibonere babandi babahamayira canke babacako ngo sengera ngo ndaguha ngo sengera ngo genza ukunuku nuko ya. Jewe rero nicaye ngaha nkorera Imana vy'ukuri atazi n'impembo zo mwisi nkeneye ndiko ndakorera kuzohembwa mu ijuru. Haleluya, amen. Twigirire ikizere wicara uziko yeza kubisinzamba kujana. Reka tuje 3:5 yarahinduye ubugaragwa bucika ibitanga by'amazi, isi yumye nayo ihinduka amasoko y'amazi. 3:6 yahagerereye abashonje nabo biyubakira igisagara cy'ukubamo. Imana yarahinduye ubugaragwa irabumeza ibuha imirima mbese habaheza ngo ahagerera bari bashonje ngo naho bahiyubakira igisagara. Ibi dushobora kubigereranya na Isirayeli n'abanyisirayeli igihe bavanwa muri Egiputa, ariko si cyane sishatse kwinjira muri Isirayeli yigira kiragwana niki kuko bijya harimo ibintu mwisi, hari ibintu byinshi by'amanyanga byagiye bibamwo. Dusaba Imana gusa kugira izira duha bana b'Imana. Nimumva bakubwiye ngo Yezu n'umwirabure canke bakakubwira n'umuzungu, wowe uzomenye uti cyonzi cyoco ndazi Yezu yambambiwe, umushire mu mutima wawe utarabye umuzungu canke umwirabure, kubera ko gushika umaze kubona mwisi ko nta foto y'ukuri hari igaragaza Yezu. Mugabo ndazi neza ko Yezu yama yigaragariza abantu. Nanje ndemera neza ko Yezu yama anyigaragariza mu ishusho nziza ntoro nko mvuga, ariko Yezu yaranyigaragarije uko yarari kera ataraja mu bwami bw'ijuru, uko yari iri ngaha mwisi. Si bajya rero twama tubona bakina amafilime bijya byo kumva ko ari amafilime tuzo turumva ivy'amafilime n'ivy'amafilime, mugabo Yezu tumushire mu mitima yacu tutaraba mbega nyene wowe umwakire nyene. Yodiri kwihuta reka twihutisha. Rero ngo bahiyubakira ibisagara y'Imana iby'abanyisirayeli canke se iby'abanyisirayeli. Story yuko byagiye biragenda birabivuga neza, kuko ugiye kurabaza oya nabangiye muri byinshi ariko tuzobivuga. 3:7 barabibye imirima batera imizabibu irama ibyamwa haba umwimbu mwishi, yarabahezagiye baragwira cyane n'ibitungwa byabo ntiyareka ngo bigabanuke. 3:9 ariko baragabanutse basubira hasi kubera agacinyizo inabi n'umubabaro. Imana yarabaretse ngo baragwira n'ibitungwa byabo ngo biragwira, mugabo ngo haragera igihe Imana irareka biragabanuka nabo baragabanuka. Kubera iki? Kubera ubugome bagize no kubera ibikorwa bibi bakora, Imana ikababara. Aha naho ndibuka ndazi ko twatumaze imisi tuzirikana ngo uko Isirayeli byashikiye Isirayeli kera ukuntu bakora n'amakosa ku buryo
bavuga Imana itegeka ati bonyene genda mwica abantu bangana ukuntu genda mwica bagiye muri ubwo bumaraya. Ibyo byose nibyo Izaburi biriko iratubwira. Yarabahezagiye murantunga 40 yarasutse umugayo kubatware abayerereza mu gahinga katagira inzira. Ngo yarasutse umugayo kubatware abatware batwara bene Isirayeli ngo abayerereza mu gahinga ngo hatagira inzira. Ubwo muribukanye n'Abanyisirayeli bariko barayerera mu bugaragwa byabananiye gushika iyo bariko baraja muri Kanahani. Rero barayerereye kubera iki? Kubera amakosa bagiye bakorera Imana ikababara. Kandi Imana yarabakunda. Ine na rimwe yarakuye umukene mu marushwa arondora imiryango nka kujya kubusho. Yarakuye umukene mu marushwa arondora umuryango w'abakene. Mbese abakene baraduga. Mbese ngaha dusha twiyumvira ururirimbo Bikira Mariya yaririmbye igihe umumarayika Gaburiyeli amubonekera akamubwira ko azosaminda, agiye gusaminda, azobyara umwana w'umuhungu, akamubwira n'izina zomwita. Bikira Mariya igihe yagenda kuramutsa Elizabeth nawe yuzuye mutima mweranda agaca atangura kuyishimira uko Bikira Mariya agiye kumuramutsa, agatangura kuvugishwa kandi atarazi ibyo Bikira Mariya yavuganye n'umumarayika. Niho rero Bikira Mariya avuga ngo yarakuye ku ngoma biganje yimika abato bato. Ngo aboro yarabahagije ibyiza ngo naye abakungu abasigazira yoye. Ni nkaho rero Bikira Mariya yatekereza umuryango yavukamo bikamurenga ukuntu Imana itatoye umwana wa perezida, itatoye umwana wa minisitiri, itatoye umwana w'umugwizatunga, itagiye muri baba ndibo kwa bafarawo ngo abo aribo Imana ipendekeza babyare Yezu avukire ku kirimba. Niyo mpamvu no ngaha rero batubwira ati yarakuye umukene mu marushwa arondora imiryango nka kujya kubusho. Abantu b'intungane bariboneye baranezerwa, umunyakabi wese ntiyaba agikura ko umunwa. Yarasutse umugayo kubatware. Reka turabe ibidusomye. Murumva rero bana b'Imana, Imana irakura umuntu ku cyavu ikamwicarika mu bikomangoma. Akarorero ni Zipora. Zipora Imana yankuye mu mikaritusi mwishamba ry'ahantu hitwa Gitare injana ahantu muri Rukore muri Rumasi ndakubitikira, ariko ijoro rimwe nisanga ryamye mu nzu y'amatara n'amazi ahantu heza. None abana b'Imana, ubwo koko hari uko iyo Mana itagize. Imana yankuye mu mikaritusi mu mashitingi no muri twa burende. Imvura yagwa rimwe na rimwe ukarara wikoreye. Rega je narigeze kubaho imvura yagwa nkatora isafuriya nkayipfuka mu mutwe kugira turabe ko tutovigwa. Narigeze kuba ahantu bigoye, narahangayitse bidasanzwe. Niyo mpamvu mpora ndayishima, nzora ndayininaza. Niyo mpamvu umuntu wageze mu nzu y'amatara n'amazi utokwinuba. Abuzi baba hari gihe abantu bambwira ngo sigaye nankana, sigaye ngo singibavugi, ariko nta muntu je ntovugisha. Nta muntu ntovugisha kandi nta muntu ntogirira neza shoboye kumugirira neza, kuko Imana yankuye ndahazi. Nicyo gituma uwo ari we wese jewe ndamwubaha. Iyo ngiye mu Burundi ndasenga bwira Imana ngiye guca hirya no hino. Aho ngera hari imishogoro ihiye ndarya, aho ngera ibintu mubiye. Jewe hariho abantu baja muri Afrika bakitwararika.
n'abadogita baba batubuje kurya ibyo tubonye byose no kurya je waho nciye hose yo ibijumbu nkajya nkumva birandyoheye imboga z'umushokoro yo kumva biraryoshe haleluya amen yezu uzozurangirira bene ibyo jewe uzozundinde gusa bompa aboshira mwishano urumva n'abandi baba batinya ababaroga mu Burundi bararoga pe mugabo haraye abagenda n'ubwishime hari n'abagenda baciye bugufi ibyo byose akanyuma karavuga ngo ninde ari umunyabwitonzi niyitwararike ibyo bintu ngo ninde ari umunyabwitonzi ngo niyitwararike ibyo bintu ni twebwe tubwirwa abantu bategere ubuntu bw'umukama ngo abantu dutegere ubuntu bw'umukama twumvise ibi byose twumvise aha umunyabwitonzi umunyabwenge tubizirikane twubahe Imana yaturemye tugwize urukundo kuri bagenzi bacu niho n'Imana izokomeza kuturabagiza reka tugeze ngaha mwarahezagiwe n'Imana umukama bampezagirire cyane ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen.